ushobora kumbwira ikintu bashira mu kanwa ariko batarya? Cyo bashira mu kanwa ariko batarya. Ikanovuga nk'ubugorongera ngo niko no. Ikintu cyabashira mu kanwa batakirya hariho example, hariho ikintu ukunda koresha mu buryo twariko turakoresha. Hello everybody, what's popping today? I go by the name extra but I'm on boss camera fan boy. This is the street vibes ubugira kandi. So turi mu Bwiza. Ndiko ndabaza ibibazo bitatu. Baraza kumbwira ibihugu bine bitanguzwa n'urudome pe. Bongere bambwire mbega Afrika ifite continent zinga, mbega Afrika irafise ama continent. Bongere bambwire n'ikindi kibazo kivuga kiti niki kintu ushobora gushira mu kanwa mu ngabo batarya. Yeah, let's go. Ni gute? Sawa. Maze neza? Yego. Aramutse abakunzi ba BIT. Yego ndabaramutsa cyane. Ni sawa. Maze neza? Yawana ndashima kabisa. Ni sawa. Maze neza? Ndashima. Washobora kutubwira akazina kawe? Yego nitwa Thierry. Asha nitwa niyo mugreje wazo. Nitwa Nyansaba Prosper. Uburengo manda kwaze utubazo dutatu tworoshe. Nzire kuza kudutobora. Yego nta kibazo. Akabazo ka mbere kavuga kati. Tubwire ibihugu bitatu bitanguzwa n'urudome P. P. Pakistan, Pays-Bas, na Portugal. Hanyuma ibihugu bine bitanguzwa n'urudome P. Hariho Hey y'all, come look at this. Indanze niyumvire mara kwanza. Asha siniko nabitahura neza byose. Ibihugu bine bitanguzwa n'urudome P. Cyambere ndavuga Portugal, Pays-Bas, Pologne. Niyumvire ibindi. Chakimeo kiko kiransi. Ikindi kibazo kivuga kiti. Afrika ifise continent zinga? Afrika. Azonze kabisa. Hanyuma Afrika ifise continent imwe. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. C'est continent imwe. Ikindi kibazo cyanyuma rero corosha. Ushobora kumbwira ikintu bashira mu kanwa ariko batarya? Cyo bashira mu kanwa ariko batarya. Ikanovuga nk'ubugorongera ngo niko no. Ikintu cyabashira mu kanwa batakirya hariho example, hariho ikintu ukunda koresha mu buryo twariko turakoresha mu kwibrosa. Bita brosata. Okay. Kinashobora gushira mu kanwa batarya. Umuti wamenye wibrosa tunyene ngo ntujye. Sazera y'abakunzi ba BIT. Yego sawa bayi muragize neza. Sawa murakoze cyane. Bakunzi ba BIT ndabakengurukiye mwese. Hari mu Bwiza. Abantu twashoboye kuronka mumvise ibibazo bashoboye kutwishura. Tuzosubira kundi munsi nk'uyu turabakunda cyane ariko tubibutse ko turi muri sama umuntu afise ibintu byose vyimanza akeneye amafoto meza canke ama video meza arahabikaze muri BIT tumukorera ibintu bisa neza. Ciao tuzosubira kandi muri street vibes. Let's go.